Mwaramutse neza nanone badukurikiye nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri Burundi News TV. Turi kwa gatanu turi kwigenekerezo rya 21 ruhuma 2025 turagarutse mu makuru akomeye cyane. Amakuru akomeje kugenda avugwa kandi aragaruka kubikomeje kugenda bitangazwa. Turagaruka cyane cyane ku makuru azindutse aravugwa aho amazi imisi ariko aravugwa. Amakuru arimere cyane aravugwa muri Twirwaneho aho bivugwa yuko rero umuyobozi wa Twirwaneho yoba yaragabweho ibitero biremere cyane na drone zo muri FARDC. Amakuru yamaze kugenda aremezwa muri kano gatondo nyene, akaba ashimangira yuko nyene Colonel Makanika arasanzwe arongoye Twirwaneho yoba yaramaze gucikana nyuma y'ibitero yagabweho na za drone nkuko amakuru yama aradushikira, nkuko bikomeje kugenda biradusikira canga amakuru akomeza kugenda arabivuga. Ibi biriko biravugwa gucya mu nyuma y'iko rero nyene abanyamurenge bama bari kugabwaho ibitero biremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse batari bakeya bakaba bariko barasigura yuko nyene Twirwaneho ishobora kuza guhura n'ibibazo biremere cyane. Biravugwa yuko kandi ibyo bitero baba bariko barabigabwaho mu nyuma y'iko biboneka yuko Twirwaneho ishobora kuza kwihuza n'umuhari wa M23 iby'ingabo za Republika Iharanira Kongo muri Kivu y'Amajyepfo zidakozwa, mu nyuma y'iko M23 yaba irimo nyine irahangana ku buryo buremere cyane n'ingabo za Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane aravuga yuko nyine ingabo za Kongo zimaze gutinya cyane M23 ku buryo gushika uno mwanya amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira, akaba agaragaza neza yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda biradusumira. Biboneka yuko FARDC yamaze gutinya M23 mu nyuma y'iko imaze irayikubitira habereye inzige nkuko bigaragara. Gushika no mwanya rero byaratumye Twirwaneho itangura kugabwa ibitero biremere cyane na cyane mu mihana y'abanyamurenge muri nyine ano imisozi miremire y'umurenge. Twirwaneho kugeza ubu ngubu yaramaze kwemeza urupfu rw'intwari y'abanyamurenge, igaragaza naho umwanzi yaturutse nkuko biriko bigaragara. Itsinda rya Twirwaneho rero ririho rero mu kurengera abanyagihugu mu bwoko bw'abanyamurenge bicwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ryemeje urupfu rero rwa General Rukunda Michel wamenyekanye ku izina rya Makanika, rinihanganisha n'abanyamurenge bose muri rusange kubwo kubura iyi ntwari nkuko bigaragara. Ni mu nyuma y'iko amazi imisi ariko aravugwa amakuru nyine ku mbuga ngurukana bumenyi agendanye n'ibitero by'amadrone bwa byaragabwe mu muhana uyu musirikare yaraherereyemo ari kumwe n'abandi basirikare batari benshi, ndetse gushika uno mwanya bakaba baramaze kugenda baricirwa muri ibyo bitero. Benshi barakomeje kugenda babitangaza, abandi basigura yuko nyine byo batari ukuri, ariko kugeza uno mwanya bikaba byamaze kugenda byemezwa neza yuko uyu mugabo yoba yamaze kugenda aragwa muri ibyo bitero nkuko bigaragara. Turagaruka kandi ku bindi bikomeje kugenda biravugwa cyane nyine, turagaruka ku bijyeho ku bikomeje kugenda bigaragara cyane ku ngwani ikomeje kugenda igaragara. Gushika no mwanya tutaraga kuri turaza kugaruka kuri leta ya Amerika rero yoje gufatira ibihano General Richard James Kabarebe nyine ni umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda, ndetse na Lawrence Kanyuka arongoye M23 akaba umuvugizi wa M23 mu bya politike nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga muri rusange. Turaza kugaruka no ku yandi makuru menshi akomeje kugenda aravugwa na cyane kuba twumviriza canga se mugakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ndongenda bahaye ikaze niteka n'umunezero kongera kubana namwe canga kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mudukurikira kuba ari mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari mu karere k'ibiyaga binini namwe turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kandi mudukurikira muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye
kuba twumviriza bari mu bice bimwe na bimwe bari mu bihugu bibanyi, abari muri Congo Kinshasa, muri Congo Brazzaville, abari Kigali mu Rwanda, abari muri Uganda, abari muri Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, turabahaye cyane. Arugamije se ngaha ndagusabye ipyo ndi kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngaha kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, babwiranya muneka niba utarabyonda sabone byonda ko kugira ngo uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngaha kuri inombonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwese, reka dutangurire kuri aya makuru akomeje kugenda aravugwa cane kuri Colonel Makanika, ahamaje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Haramaze iminsi yaravugwa amakuru aremere cyane agendanye n'ibitero twavuga yuko byoma byaragize ingaruka ziremere cyane kuri ku banyamurenge nk'uko bivugwa. Amakuru akomeze kugenda aremezwa nuko twirwaneho yamaze kugenda irashira habona ibigendanye n'urupfu rwa Colonel Makanika, bivuga ko yoba yararashwe mu bitero bya drone nk'uko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Ni mu nyuma y'iko rero nyine iyi twirwana imaze igihe nayo irarwana na Mai Mai nk'uko bigaragara, ndetse n'abandi bamwe na bamwe bagiye batandukanye biganjemo abazana ndetse na FARDC bari bamaze iminsi baragaba ibitero kuri twirwaneho nyine nga mu misozi miremire y'umurenge. Kugeza twirwaneho yemeje urupfu rwa General Michael Rukunda azwi nka Colonel Makanika. Umuhari wa twirwaneho ukorera mu gace kazwi nk'imurenge ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira ya Kongo warasohoye itangazo wemeza urupfu rero rwa Michel Rukunda uzwi nka Makanika wari ukuriye uwo muhari. Iri tangazo riravuga ko General Makanika asanzwe azwi ku ipeti rya Colonel yahoranye nyene mu ngabo za FARDC atarazivamo yishwe kwa gatatu n'igitero cy'indege ya drone yaturutse ikisangani nk'uko amakuru y'amaradushikira. Amasoko atandukanye y'amakuru yemeza ko rero Colonel Makanika ndetse na drone y'ingabo za FARDC nyine muri teritwari ya Fizi ariho yoba yararasiwe. Abantu babiri bari ahatandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakurikiranira byafi ibibera mu gace ka Minembwe. Kuwa kane barahamirije itorokanyirizo ry'amakuru yacu ko nyine Colonel Makanika yarapfuye. Kuwa gatatu kandi yapfanye n'abantu barenze babiri nk'uko bigaragara. Imiryango myinshi ndetse n'amahuriro ahuza abanyamurenge yaragiye itangaza akababaro irimo rero kubera urupfu rwa Colonel Makanika, bemeza ko ari intwari yabo nyine yaraguye ku rugamba rwo kurengera ubwoko bwabo bw'abanyamurenge. Mu misi iheze haravuzwe imirwano yashamirangije ingabo za leta n'inyeshamba za twirwanaho mu misozi ya Minembwe ni muri teritwari ya Fizi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mu byumweru biheze nyine Colonel Makanika uvuga ko arwanya ubwicanyi n'akarenganye gakorerwa abanyamurenge muri RDC yumvikanye atangaza ko yashyigikira uwo ari we wese nyine harimo na M23 urwanira uburenganzira bw'abicanyi bw'abicwa kubera ubwoko bwabo. Umwe mu baganiriye n'umenyesha makuru wacu uri imurenge yaravuze ko igitero cya drone kuri Makanika ndetse na bagenzi be cyarabaye ahagana saa 4 za mu gitondo kwa gatatu nk'uko bikomeza kugenda biratugeraho canke nk'uko amakuru y'amaravuga. Bamwe mu bamuzi barabwiye ibimenyesha makuru ko rero yarafise umugore n'abana, ariko kandi nta byinshi bizwi ku buzima bwiwe bwite. Colonel Makanika kandi yaravugaga ko atuye mu Minembwe kandi ibirindiro bikuru bya twirwaneho biri ahitwa mu Bijabo nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Colonel Michel Rukunda ni umunyamurenge yahoze mu gisirikare ca leta afise ipeti rya Colonel yakivuyemo muri 2020 atorotse aho rero yakoreraga muri teritwari ya Warikare muri Kivu ya ruguru nkuko vyemejwe n'igisirikare icyo gihe nyine muri Kongo. Makanika mu nyuma yaravuze ko yavuye mu gisirikare ngo ajye gufasha kurengera ubwoko bwabo bukomeje rero kwicwa mu gace ka Minembwe. Makanika yumvikanye kenshi anenga igisirikare ca leta kunanirwa kurengera
kurengera abanyamurenge akanashinza igisirikare gufasha abagwanyi bo mu moko y'abafurero abanyindo ndetse n'ayandi kwibasira abanyamurenge ku rugero rudasanzwe nk'uko bikomeje kugenda biravugwa canke nk'uko amakuru yama aradushikira. Uruhande rw'ingabo za leta hamwe n'abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyindo bashinjaga Makanika rero n'abagwanyi biwe ko aribo babatera bagakora ubwicanyi buremerekane. Makanika kandi yarafatiwe ibihano n'imiryango y'ibihugu nk'ubumwe bw'Uburaya ndetse na Amerika, ibyo wenyine yavugaga ko bitamuraba. Ubumwe bw'Uburayi bwaramushinjaga ibikorwa byo kuyobora inyeshamba za Twirwanaho ziteza umutekano muke, zinjiza abana mu barwanyi, gutera ndetse no kwica abasivile n'ibindi. Muri 2023 ubumwe bwa Buraya bwarafatiye ibihano Makanika n'abandi nka Bernard Byamungu wo muri MTN, Charles Sematama wa Twirwanaho, Janvier Krairi Buringo w'umuhari wa APCRC, Justin Makri Jesse wa Codeco, Apollinaire Hakizimana wa FDLR, Capitaine Salmoni Toklonga w'ingabo za FARDC ndetse na Capitaine Jean Pierre Niragire w'ingabo z'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Itangazo rya Twirwanaho riravuga ko mu maraso ya Michael Rukundo nabo bafatanyije havutsemo rero intwari zizakomeza urugamba kugeza ku munota wa nyuma nk'uko bigaragara canke nk'uko biri mu itangazo ryamaze kugenda rirashigwa ahabona n'abangaba nyine, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru yihuta cyane aratugera muri uno mwanya, akaba ari karasigura agaragaza ingene ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse ingene ibintu bikomeje kugenda birafata intera. Ngaha nyine kuri Colonel Makanika na Twirwanaho barakomeje kugaragaza ko biteguye kuzakomeza gushyigikira n'ubundi ndetse no gukomeza kuyobora ibikorwa byo kurwanira abanyamurenge ndetse n'abandi basanzwe baragirwaho ingaruka n'ibi bikorwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Gushika mwanya hariko haribaza ushobora kuzosimbura Makanika ku burongozi bwa Twirwanaho. Mu gihe gushika no mwanya abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine ibintu bishobora kuba byohindura isura ndetse bikaba byofata intera, mu gihe nyine Twirwanaho yo ufata ingingo yo gushaka kwihorera nyine kuri FARDC. Haramaze iminsi haragabwa ibitero ndetse muri uno mwanya biravugwa yuko mu misozi miremire y'Umurenge naho ibitero bishasha byoba byozindutse biragabwa nyine kuri uwo muhari, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho ndetse n'abanyagihugu, ndetse kugeza ubu ngubu abatari bakeya bakaba basigura ndetse bakaba bagaragaza neza yuko ibikomeje kugaragara biteye impungenge. Mbashimire, tugaruke mu kanya.